Reka tubaramutse cyane tubifuriza amahoro y'Imana akomeze kuba namwe aho muhereye hose. Nibaza ko meze neza kandi mukomeye mushimana mu byo murimo biriko biragenda neza muri rusange. Ego kumaze niyo senga revisi uko bisanzwe abashikiriza ibiganiro kuri Arc Burundi ndetse n'ibindi biganiro biba bitandukanye kuri Arc Burundi. Twongera tubaha ikaze kuri YouTube channel Arc Burundi, mukomeze kugira imigisha myinshi n'imihezagiro. Rero amakuru no munsi twerekeza mu gihugu cya Israel, Iran na Amerika ndetse n'ibihugu biri mu karere muri Aziya, na cyane cyane aho tuba tubabwira amakuru abagiye atandukanye ku mbuga z'intambara za hariya. Tubabwira ko muribuka ko twigeze kuvuga ko hariho itangazo ndetse itegeko Amerika yari yahaye Iran ibabwira ko batafunguye umuhora wa Hormuz bategetswe kubarasa mu masaha 48, ni ukuvuga iminsi 2. Ico gihe muriba ko twarindiye ivyo bintu n'ivyaba, aho bavuze ati bakihenda bakaturasa, iyo ni Iran, bakihenda bakaturasa natwe turarasa ahantu hose hashoboka. Aho na cyane cyane aba bahungu bo muri Iran iyo bavuze ikintu baba bari seriye cyane, gitegerezwa gusohoka ndetse atakuzuyaza, na cyane cyane ko baba bari mu kazi cyane, atakintu kimwe gishobora kubazibira, ko baba basanzwe banafise n'ivyo bishimikize ndetse ibisasu ndetse n'ibigwanisho biba bigiye bitandukanye. Ico gihe twararindiye turabura, aho ku munsi urenganye gatonya hirya y'ejo Perezida wa Amerika yatangaje avuga ko yoraswa ryo mu masaha 248 ryabaye rirahagarikwa, aho babongeye iminsi 5 yo kwitekerezaho ndetse banababwira ko hamwe batofungura mu minsi 5 ndetse bashobora kubona na cyane cyane ibiba bako, na cyane cyane ko biba bitoroshe. Murumva ko hagenda hinduka ibintu bitandukanye, aho na cyane cyane tubona ko menga intambara abayitanguje ishobora kuba iri kirabananira, ineko inabacanga na cyane cyane mu mpande zose. Ego tugiye ku mbuga z'intambara ndetse tuvuge ibishasha ndetse bagiye bitandukanye, umuhora wa Hormuz aho bavuga ko Iran ivuga ko ntabwo yawugaye, ahubwo yugariye abantu bafitaniye amasezerano na Amerika ndetse na Israel, ariko abandi bo bategezwa kurengana ndetse bakarenganamwe n'ibintu byabo bavuye kurangura ndetse n'ibikomoka mu bya petrol ndetse n'ibindi bintu biba bigiye bitandukanye. Ariko abandi nabo bagize uko bati dushobora kuhacisha ibintu, dushobora gusanga tuguye muri ambushi. Niho rero icumenga uwo muhora wa Hormuz nta kintu na kimwe kiriko kirawurenganamwo mu mpande zose, aho usanga umenga barawugaye. Ntago bawugaye ko mutere, aho na cyane cyane Iran ivuga ati bakagoma batuvuruga turawugara burundu butazosubira kuwugurura. Ego tukibandanya aho nyene mu muhora wa Hormuz, aho bavuga ati mu iyo minsi 5 nihagera batarugurura uwo muhora wa Hormuz, baca Amerika itangaza ivuga ko izoca irungika abasirikare ndetse barase aho bakura mu ibya petrole, barase aho bakura amazi, barase naho bakura umuyaga nkuba. Aho Iran nayo yacirahira irarenguka avuga ati mukihenda gatunyi iryo kosa mukarikora, mukihenda. Murumva, mukihenda iryo kosa mukarikora, natwe duca turasa muri Israel ahantu bakura amazi, ahantu bakura ibikomoka mu bya petrole, nabo nyene tubasige mu mwiza, mu mwijima w'incura burindi, duce tumenagura ibijanye naho bakura umuyaga nkuba, petrole n'ibindi bitandukanye. Kandi saho gusa baca barasa no mu bihugu bisanzwe bifitaniye amasezerano na Israel ndetse na Amerika. Ivyo bintu babikoko nyene nkuko nabo bazo babikorewe, kandi aba bahungu bavuze ikintu ntago bazuyaza, barabikora. Aho na cyane cyane bararindiriye, aho bavuga ati twe ntabwo badufise, tunabahani ikaze mu ivyo bintu, turabakira ibyo mudukorera natwe nibyo dukorera abandi ndetse n'abagenzi banyu muri rusange. Ivyo bintu bikabiko biratera ubwoba Amerika cyane, aho menga aba bantu menga amastoke yabo ndetse ntahera, ndetse baguma bakora imbere ibigwanisho, ugasanga hariho n'iyindi timu ubona iriko irakora ibigwanisho. Tuvuye ngaho nyene hariho intambara yabaye ku munsi wa hirya y'ejo urenganye, aho barashe Israel, aho yarashe Iran, aho basanzwe bakorera icupo kwitwa ihinguro rikora ibisasu bya kirimbuzi. Bararashe bararikubita cyane rya Iran, aho Iran nayo nishavuna kantu yaciye irasa muri Israel, aho nabo basanzwe bakorera ibitwaro nyene bya kirimbuzi.
ndababwira iki kintu, Iran ntirasa aho batayirashe, niyo system ifise. Muyirashe ku mashuri irasa ku mashuri, muyirashe ku mavuriro irasha ku mavuriro, muyirashe mu kigo ca gisirikare irasa mu kigo ca gisirikare. Nkuko rero babarashe ahantu bategurira ibisasu vya kirimbuzi, nabo nyene barashe aho bategurira ibisasu vya kirimbuzi, aho na cane cane mw'iryo raswa ryo muri Israel hakaba hashobora kuba harakomeretse abanyagihugu bagira ku 180 bakomerekeye mw'iryo turika ndetse no mw'iryo rasa ryo mwako karere ko muri Israel. Murumva ko bitaba vyoroshe, na cane cane intambara itaguhitanye iraguhitaniza mu bisanzwe. Nkuko nako nyine babwira, intambara iri kirabahononekara ibintu byinshi, ndetse ku bantu baba bari mwako karere ndetse no kwisi yose ugasanga harabaye isubira nyuma mu buryo butandukanye. Nkuko bisanzwe Iran iguma ivuga ati mukarasa ngaha, mukarasa twebwe, mukarasa ahantu habatandukanye mu karere turimo canke se mu bintu vyacu, natwe turasa ibintu vyanyu biri mu kandi karere, natwe turasha Israel, natwe turasa n'ibindi bihugu bitandukanye. Ico murasi wacu nico turasa handi, kandi ntiturasa muri Israel gusa, dutegezwa kurasa mu bihugu byose babituzengurutse biba bifitaniye amasezerano namwe. Rero nko ku butaka bwa Amerika ndetse no mu bindi bihugu nta munyamerika arapfa, aho na cyane cyane barasa ahantu haba hari ibintu vya Amerika ndetse n'ibyo bihugu, kuko kurasa Amerika iri kure cyane. Nico gituma batarashe Israel, barasa ibindi bihugu bisanzwe bifitaniye amasezerano na Israel ndetse na Amerika muri rusange. Nkuko Amerika itangaza aho na cyane cyane mu kiganiro Trump yahaye abamenyesha makuru avuga ko uyu muhora wa Hormuz, aho yaharahiye ararengwa ati tugomba tugiranira ibiganiro na president ndetse n'abavugizi bo muri Iran kugira ngo dushobore kuba twofatanya tukayobora uyu muhora wa Hormuz. Na cyane cyane ko abesha avuga ko hari ibiganiro biriko biraja mbere, bavuga ko bashobora kuzobuyoborana, aho umumenyesha makuru yamubajije ati umuhora wa Hormuz dusanzwe tuzi ko hariho igihugu ca Amerika hakaba na mwebwe, ni Amerika izobifatanije na Iran kuyobora canke ni wowe bwite uzobufatanije kuyobora n'abanya Iran? Aho yababwiye ati ni jewe bwite nka President Trump nzoba yifatanije kuyora uyu muhora wa Hormuz na Iran. Murumva ko atari Amerika izobiyoboye, ahubwo ari Trump azoba yishize imbere kugira ngo ashobore kuyoborana na Iran uyu muhora wa Hormuz. Aho Iran ivuga ati twebwe rero ibyo biganiro nta nibyo dukeneye, nta nibyo tunashaka, ariko ico tuzi ico hari ico twasavye Amerika muri rusangi itegeza gutunganya imbere yuko yikubita mu gatuzi ivuga ko ishobora kuyoborana na twebwe uyu muhora wa Hormuz. Murumva ko bitaba byoroshye mu mpande zose babigoye. Uyu mutama wo muri Amerika murumva ko hazahageraho n'igihe menga ibintu biramucanze, ariko ntituzi icyabagamije ni muri rusange. Nkuko nagumye ndabwira ku munsi wa mbere, aho Amerika na cyane cyane president bayigamba avuga ko hariho ico twokwitwa ibiganiro biko biraja mbere, ibintu bitandukanye, bavuga ko Amerika yamaze gutumako abayobozi bo muri Iran ndetse ngo bagiranira ibiganiro. Ico kintu cyagiye kibeshuzwa cyane na Iran ivuga ati twe nta biganiro turimo na Amerika, na cyane cyane ko umenga bariko barashaka kwereka amakungu ndetse n'isi yose ko hari ibiganiro biriko biraza mbere. Nta biganiro biriko biraza mbere. Ku munsi wejo urenganye niho habaho kuvugana na cyane cyane mu mihingo itandukanye, bavuga ko haba hariho ukuntu baba ariko barayaga n'ikindi gihugu umenga gishobora kuba kiri hagati ya Amerika, ugasanga ico twokwita intermediaire, ugasanga bisha kwaho hantu, ariko bakavuga ati tuna kiganiro direct gihari hagati ya twebwe na Amerika. Ariko bakavuga ati ku munsi wejo urenganye niho bari kubapanga ko bashobora kuba bafitanye ikiganiro kuri telefone nabo muri Iran, Trump nabo muri Iran. Tutaramenya icavuyemo, turaza kubibagezaho mu yandi makuru akurikira kugira ngo tube turiko turajana ndetse no kumwanya. Ico kintu rero Amerika iriko yigamba ngo hari ibiganiro yoba yagiranye na Iran, ico sico, na cyane cyane ko kitariko kiranashoboka neza, kuko Iran ntirikiravyemera, aho bavuga ati twe ntidushobora kugiranira ibiganiro n'umwansi ndetse ariko twononera mu mihingo itandukanye. Namwe muravyumva kwicarana n'umwansi, aho na cyane cyane bavuga ati abari kuja mu biganiro bose barabishe, none abaja mu biganiro ni bandi. Murumva ko ico kintu kitaba coroshe mu mihingo yose. Rero
nuko turaza kubagezaho amakuru tumenye ivyo bintu ico biriko biravako ndetse n'icyo kirabitera kugira ngo ashobore kuba yo kwemera ko hari ibiganiro biriko biraza mbere atabiganiro bihari. Murumva ko ari vya bindi biba no mu ntambara ziba zitandukanye, turavuga muri Ukraine, muri Congo ndetse n'ahandi habatandukanye, umenga abantu bari mu biganiro kumbe n'inkinamico mu nyuma haca habaho iraso bakiva mu biganiro ndetse baba bakiri mu biganiro bitarahera, haca habaho umugwi uri ku ruhande rwa Amerika uca utangura kurasana cyane ku muvuduko uba uteye ubwoba mu mpande zose. Murumva ko ivyo bintu biba bitangaje ndetse binamaramaje, ugasanga ni ibintu biba biriko birakwegera akarambaraye, na cyane abantu baba bari muri iyo timu ucumenga bobo ntaco bamaze kuko baca bubigwa nkuko umenga baba barindiye ibiganiro, abandi bo bakaba bari kuri target. Nico kintu rero kiriko kiraba ndetse na Amerika igwanisha na cyane iyo yatanguye kunanirwa urugamba irahenda abantu ndetse ikababwira ko bari mu biganiro ngo bareke ibi nibi, ariko mu nyuma ugaca usanga intambara irabaye, na cyane ugasanga bubiwa ahantu abandi bahagaritse, abandi bakaba bafise iyindi target. Urumva niyo system Amerika ikoreramo ibi iyo iriko irananirwa. Nkuko twababwiye mu kiganiro kirenganye, aho umuyobozi twakwita umuyobozi w'ikirenga wo muri CIA yamaze gutangaza avuga ati iyi ntambara itegezwa kurangiza abasirikare baja kuri tere, aho yanditse itangazo abwira Iran ko bagomba kurungika abasirikare baje ku butaka bwo muri Iran binjire bagwane intambara kuri tere, na cyane kariho bishobora gushoboka ko bashobora gukura ubuyobozi, na cyane bagashira ubuyobozi bipfuza, aho ibi bintu bitagiye bitarashirwa mu ngiro, ariko byavuzwe ko umwanya n'umwanya Israel itegezwa kurungika abasirikare ku butaka bwa Iran. Ico kibazo abamenyesha makuru bakibajije Trump avuga ko ataco abiziko, ariko ku musi wa hirya yejo aho Trump yatanze itangazo avuga ko nawe agomba kurungika abasirikare bagera ku 4,500 bagende ku kigwa ca Iran bitwa Kark Island, aho bavuga ko bagiye kukimena, aho na cyane batangariza Iran ko hamwe to kwisubira ko umwanya n'umwanya bashobora kumena ico kigwa mu buryo butunguranye. Abantu bakibaza ati none iki kigwa Kark Island bagomba bakirasiriki, iki kigwa nico butunzi two kwitwa remezo, nico butunzi, nico buraro n'uburamuko kiki gihugu cha Iran gicisha ko ibikorwa biba bitandukanye, amapetrole n'ibikorwa byinshi remezo. Ibice 99% bica kwico kigwa Iran yubatse ico bitwa Kark Island. Abantu benshi bakibaza ko Amerika yari yahakanye ko atabasirikare igomba irungike, ubu nahe hakaba yemeye ko igomba irungike abasirikare 1,500, ubwato bw'intambara, ico to kwitwa indege z'intambara, abantu bagwanira mu mazi, kuko aba basirikare bavuga ko bari mu bwoko bwa marine. Murumva ko ibi bintu biriko birahindura bagenda bivuguruza mu buryo babutandukanye. Iran ikavuga ati twebwire tubarabaye ikaze nimuze turabe, aho na cyane muri Iran hamaze kuba haba imyigaragambyo ivuga yiyamiriza ibikorwa bibi bishe vya Amerika na Israel bariko bashaka kugerageza kubarimbura, ndetse banababwira ati twebwe nk'abanyagihugu muri Iran ivyo bintu mu bihagarike, ntago dushaka imigwano iba ivuye mwayo makimbirane yanyu. Rero ibi bintu birahavura bizokwega akarambaraye, kuko na cyane Amerika igoma ivuga ibintu umwanya umwe yisubiramwe, umwanya umwe yivuguruza, umundi mwanya ikora ibintu bitandukanye. Urumva ko iyi ntambara izohavura igorana, na cyane ko uyu musaza wo muri Amerika byayinaniye gufata ingingo, ndetse aho yavuze ko ikenera amafaranga menshi cyane kugira ngo ishobore kuba yobandanya intambara, ariko na cyane ikagomije amafaranga avahe ko menga Amerika ntimushigikiye, ndetse n'ibindi bihugu bya Burayi baguma bamuhanura ati hagarika intambara ntizohavura inayitsinda. Nkuko twagumye tubabwira amakuru arenganye ndetse no mu biganiro byagiye birengana, aho Trump yakaniye cyane nkuko tubibabwiye ko ashaka kuyobora wa muhora wa Hormuz afatanije na Iran, aho na cyane Iran nababwiye itanga gasopo ivuga ati mukihenda gatoya mukagira ikosa ryo kuturasa, na cyane twe natwe muratubona, aho na cyane Iran yivuze ikintu gitegezwa gusohora. Ego hari ibintu byinshi Iran yagiye isaba Amerika, na cyane kububakira ivyo bononye no kubaha indishi yakabaye iri aterumedo
y'amafaranga mu bantu bagiye bapfa na cyane cyane abategetsi aho na Amerika yagiye ivuga ati inagira n'ubwoba ko ishobora kuvuga ati nabo twotora gusanga hari hagize ikibazo kuko abanyagihugu bose bo muri Iran bamaze gufatana mu nda. Ubu rero bisigaye umenga byonagorana kugira bashobore gushiraho uburongozi. Murumva ko ibi bintu bikiri urujijo bidashobora gufata inzira na cyane cyane intumbero nziza, aho na cyane cyane bamwe bavuga ibi abandi bakavuga ibu mu mihingo itandukanye. Nuko rero bimeze. Rero tongera tubashimira kuri umushikara kumubana natwe, tongera tubashimira mwebwe mwese mukurikana Aha Burundi. Nibaze ko tuza gusubira mu biganiro biza gusubira muri rusange tubagezaho ayandi makuru abagiye atandukanye ndetse na kiganiro gishobora kuba cyarabaye hagati ya Trump na Iran, navyo tubaza kubageza ko muri rusange mukomeze kugira aho muba muhabahe muri rusange. Ico tubifurije n'amahoro meza abari mu Burundi, tubifuriza amahoro meza abari mu makungu, abari mu bihugu biriko biraberamwe intambara mukomeza no kwihangana, turi kumwe namwe tubaremesha mu mihingo iba igiye itandukanye, nuko mukomeze guhezagirwa muri rusange.